tukira no mu Burundi bamwe bati ni kibazo c'imigwi ni kibazo c'abakinyi canke se ni kibazo ca championnat Edi nibibona tayari yamaze kubasinya amasezerano y'imyaka 2 muri amakacu birababaje birateye agahinda birababaje birateye agahinda birateye ishavu ku mupira wacu w'u Burundi nivyo duhora tuvuga ngo hari urwego championnat y'iwacu itarashikako ariko ibi navyo reka ndavyita gasuzuguro Edi equipe niri mu ma equipe arondera igikombe niri mu ma equipe abagwanira kubona classement nziza niri mu ma equipe agwanira ibijanye n'equipe zo kwamira muri pressure zo kudakoroka ni equipe yamigwana n'ubuzima umwaka ku mwaka icizifate meilleur buteur hano Magajo bajeje bari mu kibanza c'11 ibatse inyuma yabo hari za Etincelle Musanze Marine mu gihe muhazi hamwe na Visa arizo zakorotse ikibanza c'11 kuri equipe nka Magajo igaca ifata meilleur buteur Edi nibibona igacitwara kuri miliyoni 2 z'amanyarwanda biva ko yahawe miliyoni ni 2 z'amanyarwanda Edi miliyoni 2 eske aya mafaranga nta ma equipe yahani wacu ashobora kuyatanga kana yarenze kwa myaka 2 yawe miliyoni 4 yes z'amanyarwanda hafi miliyoni ziranga 10 zinga z'amarundi 16 none wumva ko aya mafaranga ari menshi ku musatsi yabaye meilleur buteur hani wacu biva ko Bamuru bajya bakinya baguze sezo 2 ku miliyoni 20 mugabo Edi agiye mu Rwanda kuri miliyoni 10 zinga birababaje birateye agahinda kubona ingene umupira w'iwacu twebwe ubwacu ari twe tugomba kutesha agaciro no kuwusuzuguza ku munsi waje mugenzi wacu niwe nabonye ngo aba bahungu biwacu twirwa turabapromotinga ariko wumva bagiye je nibaza ko nta n'inama Edi bigera bagisha eske mu Magaje agiye gukora iki kidasanzwe buma muri tobona Rukinzi tobona Flambeau du Centre tobona Aigle Noir tobona agiye gufata iki kidasanzwe kwerekana iki kidasanzwe ahagiye kugonganira n'abandi bakinyi b'abarundi nabo bariyo iyi equipe y'Amagajo ku munsi wa gatandatu niho nariko ndahamagara umugabo yitwa Desire Iradukunda amaze gusinya amasezerano nawe y'imyaka 2 nawe n'umusatirizi nimero 9 yahora muri Ngozi City uyagiye afise ibitsindo 18 Desire Iradukunda bahuriye afise ibitsindo 11 na pass decisive 20 urakoze ahuriye n'undi musatirizi yabaye mwiza muri Ngozi City w'ibitsindo 11 na pass decisive 7 bose n'abataka do point bahuriyeyo na Fati avuye muri equipe yitwa Kayanza United Amagajo asumiye mu isoko y'u Burundi kandi hasumira ku mafaranga make hahandi hari abakinyi beza ubwiza bwabo babutwaye mu gihugu cy'u Rwanda kandi bigaragara ko nta kintu kidasanzwe Edi bagiye gukora yo n'ukuri kw'Imana nta kintu kidasanzwe novuga ngo Edi nibibona abonye mu Magajo gitumya jayo ibi sino bifata rero uko biri kose nta projet nta kintu amafaranga ariko ibi bice bingarukana kuri cya kintu cy'aba president b'imigwano birgo baravuga ngo aba bakinyi bahani wacu bakwiye kwica ariko bakaganirizwa bakumvishwa neza ko nta kintu kirekire cyane championnat y'u Rwanda idusumvya uretse ko bo mu mitwe yabumvise ngo nkwiye gukina Fazare ndindire ko Fazare turiza gutangura hari telefone ivuye mu gihugu cy'u Rwanda nakiriye nsaba kujayo orke nta kintu kidasanzwe baba bagiye kubonayo benshi baragenda Edi bikanka bakagaruka twarabonye abangu ba Arsene niho imbere baragiye biranka baragaruka twarabonye abayidi Muselem baragenda ariko uyu munsi baragarutse turabona ba Irakoze Mustafa baragenda ariko baragaruka kandi bose bagenda muri condition nkizi bafise ama equipe meza ariko arabifuza hano mu Burundi bakagenda kubera ayo mafaranga ariko bashitseyo bikanka bakagaruka Edi nanse kukobesha si Primus League Burundi ciriritse yo kugwego go kurekura meilleur buteur akagenda kuri miliyoni 2 niba atari kibazo cigano riciriritse ubwo ni kibazo ca vision na projet z'abakinyi umunsi tuvuze ko umukinyi ashobora kurondera performance ziza kugira ngo yibone muri championnat yo mu Rwanda naho nyine atavize umugwi runaka kuko no munsi BNC
duteze kwiyumvira none nimba no munsi mbere bitere uvize Rayon Sport uvize nimba no munsi mbere bitere hari ikintu bitwa ku devaloriza championnat yacu yes hari imigwi bikwiye kudodora ku miryango urumukiye ukanga avuga ati nawe ugenda gute ntabwo ari je muje kurona sije wo kuza ngahi wanyu Mera abakinyi benshi hano mu Burundi bagiye barasuzugura ama equipe kugira ngo sinoza gukinira iyi equipe Mera bitere nka Edi benshi ngo bamuhareye ngo muri equipe nationale yes yanabaye préconvoqué muri equipe nationale avec l'expérience afise muri Primus League Burundi yaciye migwi itandukanye kandi yakinye Primus League Burundi kwisanga mu magaju tuvuge ko ari amagaji tunze gusumba Rayon Sport na APR cyangwa se na Police cyangwa se na Sikiga cyangwa se na Kiyovu Sport cyangwa se n'ugwego rw'umukinyi we nyine abona ko atoronka ikibanza muri iyo miko nyene iteka Reveriano ndi kuri yo baravye bahungu barababwira ngo wanka kuba muri equipe ifise vision nguje muri projet nzima izo gushikana heza ukihutira gutora ayo mafaranga twokwita ko ari make ugaceja kuyaguramwa ama televiziyo bamwe badukundiye bakaza muri equipe ifise vision ukabaraba muri ya televiziyo waguze sivyo uyu munsi simbona ingene umukinyi nka Edi nibibona meilleur buteur top scorer jewe nicara nkiyumvira nkavuga ngo ko vyogenda kose nimba dufise top scorer yitwa Edi hari amahigwe menshi yo kumubona muri equipe yindi komeye atari iyi equipe none raba babaye beza munsi yiwe bariko barabona ama club meza uyu munsi nimba kagayusha bani tubona muri equipe nka Jamus ni equipe twari bikombe hari uno musenyene ya Edson Munaba yes twabonye mu Rwanda naho byagitse kagena iyo mubara abo tukamubura muga yaragarutse kika muri equipe nka Flambori Sar yes uyu Destemani iriho yavuye muri equipe Rukinza aja muri Maroc kandi bisobanura ko izo offer atazironse yarazironse umva ko iyi equipe y'amagaju iyo nayo ubwayo yabanje karaba ikavuga ngo twiravye tubona turi ku rwego rwo gusinyisha umukinyi nka Desire ariko ko tubonye Desire twavugisha top scorer we ntiyo twumva acara bumva arabemera kuja kubakinira aba president b'imigwi bama bahura n'ikibazo gikomeye kuri aba bakinyi ariko abakinyi bacu nabo Edi ntibazi kwiha agaciro no kwidandaza Arteta wenyine hano imbere mu gihugu arakubwira ngo juta mpaye miliyoni 10 kuri sezo sinza mugabo uriye dugacumubwira ngo mpa miliyoni 2 je ndaza n'abaye top scorer dora tuvuga ngo championnat yiwacu hari urwego itaragerako ariko twumve ko ari championnat produce abakinyi beza umwaka ku mwaka ariko ubwiza bwabo bo babutwara gute bajahe buca bubamarira iki no kwisubiza inyuma no kwisuzuguza kuri aba bakinyi biwacu uyu munsi yisanze mu magaju equipe yitwa Rayon Sport izo kuyumvira ko muha miliyoni 30 bihereye yabonye avuye hano bamuhaye miliyoni 2 equipe yitwa APR equipe yitwa AS Kigali izo muha amafaranga menshi yisunziki yabonye waguzwe miliyoni 2 equipe yitwa KCCA equipe yitwa Police equipe yariyo yose izo kuyumvira kubona agaciro kawe gute mu gihe utari kurakihesha abakinyi biwacu ni beza nta mwaka numwe championnat wacu da produce talent nziza mu bakinyi barenga 10 basohoka mu Burundi batandatu canke batanu muri bo barashika iyo bagiye bigakunda ariko nabo nuko babagize amahitamwo meza babagiye muri equipe nziza izo bafasha kuguma bari kwitara uyu munsi Edi azoba muri equipe yitwa Magajo ntihazogire rimwe na rimwe n'umuntu amenya ngo arakoreshwa canke ntakoreshwa ni bake zo kuvuga ngo ngiye kuraba match ya Magajo na Marine ariko equipe yitwa Rayon Sport equipe yitwa APR equipe yitwa Kigali equipe yitwa Police na ma equipe aho bazoba bari hose ubwe equipe bazokina nayo yose umuntu azokwihatira kuyimenya
na ma equipe ubwayo aguhatira kumenya ibikorwa byayo n'imbere yuko wowe ukenera kubimenya. None mu equipe yitwa Magaje asinyisha gute Mere Bitere hano? Twabonye Tambwe Gruar gonga genda akaja muri equipe ya Rayon Sport. Bavuga ngo agiye muri equipe nziza ariko bya mbere mumenye ko na papre yabikoza muri Framba aja mu Magaje. Uramusi ari muri Rayon Sport. Nsho kubinzira nivyo numugusanzwe no mugwi w'akarere. Mugabe kamucira inzira yo kwibona muri ya migwi ikomeye mu gihe yokora byiza. Edi Amagaje araciritse se equipe yo gusinyisha top scorer mu Kepere mu kibanza c'icumi muri Rwanda Premier League. N'ikibanza c'icumi muri Rwanda Premier League egare ko. Ipiguye amafaranga miliyoni 2. Kabitita gushaka miliyoni 2. Ikaba ta pressure ikwe none miliyoni 2 ni zingahe none? Aha mu Burundi ama equipe ashobora gutanga amafaranga nanga. Miliyoni 2 erega kandi mu hari make muyo nkaramiresi yo barahawe muri Boamuru kuko muri season yamuhaye 10. Urakoze. Mugabo naho ucurabo duhimbaza muswi meme na meragwe. Hari ijya bamagaje ni equipe y'akarere. None mbe uzi ko mu Burundi dusigaye dufite abakinyi bahembwa amafaranga ashika miliyoni. Ntabo. Hey. Inde. Umugabo yitwa Jean Iragi ahembwa ngahe muri equipe yitwa Aigle Noir. Umuriyoni wuzuye ufunze. Nta muriyoni bahembwa muri Aigle Noir. Nako ahembwa muri Aigle Noir. Umuvandimwe Big Raja ndaza bari Nicolas Kanyamuke. Jean Nicolas Kanyamuke. Kapitene wa Aigle Noir. Wuzuye ufunze. Mugabo kandi rero nuwo vyamenyekanye Edi wumve ko hariho nabandi bashobora kuba bajafata ntitubimenye. Reka tukama twumva ko champion y'Iwacu ihemba amafaranga make. Abanyarwanda batubwira Amagaje une equipe imeze gute ngaho iwanyu? Ni equipe yo gutwara Mere Bitere Primus League kwe batubwire. Jana nabonye bari mu kibanza ca gatatu navuga ati ibintu ni mu kibanza c'icumi ndavuga ati ibintu ni fresh kabisa. Chome Mere Bitere nuko yagiyeyo yajanye rero n'abasore bashika kuri 4. Asumani Fati avuye muri equipe yitwa Kayanza United. Yarakina umugwa wa Kayanza United nawe nyine azinyamazizano y'imyaka 2. Desire iradukunda. Yes, avuye muri equipe yitwa Ngozi City. Hamwe na Ntakirutimana Frank muri Musongati. Bose irabashomvira janye bagiyeyo. Muri abo bose umuntu ambabaje ni Edi. Sindo 20. Mere Bitere itsinda 20 bijanye muri equipe y'icumi mu Rwanda. Amagaje cyo nzigo ni equipe y'akarere. Nkizi za Boamuru, nkizi za Kayanza, nkizi za Ngozi City. Zinde equipe zitwa ngo nizina canke se z'uburere hano mu Burundi ni Boamuru, Kayanza, Musongati hajya ni intara hajya ni umuntu ngo disiri nivyo rero ni hatarimo ivyoroshe. Jewe nta nubwo nkitahura ko ari inivo y'amafaranga nimba yaraguzwe amafaranga nkayo. Kindi kintu nuko rero dini bibona ari muri equipe y'Amagaju ari mu gihugu c'u Rwanda. Boamuru rero mukanya nabo tukiri makuru avugwa hano mu Burundi. Equipe ya Boamuru Football Club mukanya Joseph Fusa ari kumwe nabo bazokorana uno mwaka muri Primus League muri Boamuru bari gukoresha imyimenyerezo. Amakuru twari twahawe n'umuntu yari yabitubwiye nuko byitwa ngo ni imyimenyerezo ya mbere. Jose agiye gukoresha abakinyi ba Boamuru mugabo byagara ko mengo ni selection. Nibyo ugereje kuraba ni imyimenyerezo yarimo Murangira Ramirez. Yarimo Murangira Ramirez, harimo Eric Ndoriyo bija sanzwe afite ni kontra na Boamuru mu defenseur beza baranze ro mwaka harimo Tumbo. Na nyine mu bakinyi ba Boamuru harimo Azadi.
no munyezamu muremure w'inzobe yavuye muri Masipi nawe nyine yarimwo abandi bakinyi nabonyemo barimo babuamuru n'abandi abandi bose wabona ko ari babakinyi bakina mu migwi itandukanye za Interstar za Burundi Sport Dynamique wabona ko abakinyi nava ngo bavuye mu migwi itandukanye bisa kumengo ni selection yabaye wanashimane n'imyimenyerezo ubona ko Joseph Fusa ngo yayibonetse mu mwanya muto cyane nkiyumvira ngo nti mbega uno munsi nurutonde hafa abakinyi 20 na kandi ubona ko hari n'abandi bakinyene ko nibaza nti nimba ari imyimenyerezo ya mbere kuri Boamuru hari abakinyi batuma ko bava i Buganda baza bakazi Bujumbura akora imyimenyerezo bose ariko nako habonetsemwe abakinyi bake bitwa nka Boamuru abandi bose bamengo bari muri preparation intango za sezo ziragora ku ma equipe menshi atandukanye mu gutegura equipe ishobora kuzogufasha muri championnat usabwa byinshi hari abamenyereza bahitamo kuvuga ngo izina naka tuzokorana muri club ariko ubundi akavuga ngo turakwiye gukoresha test y'abakinyi surtout ko tumaze kubona hano gukoresha test n'abakinyi no gukora selection ngurondera abakinyi uzokoresha biratandukanye yes ukoresha test y'abakinyi office ariko abo nabuza kubaronka mu gihe bagejeje gukora iyo selection nibaza ko agomba gukora selection mu kuraba avuge ngo eske confise aba nakana mbonye hano muri iyi selection sinobongera ko kugira ngo tore ko hari ico bashobora gutanga kuri equipe ibi mu mwaka weze equipe yabikoze yarinde sindayibuka neza yarundanije abakinyi benshi cyane ariko vyarangiye atanumwe avuye ndavyibuka ko vyarangiye isubiye ku isoko kurondera abandi bakinyi mu bakinyi bose vyagaragara ko iriko iraja kurondera batigeze babonekera muri urwo rutonde rw'abo bakinyi bifuje gukora mu selection ariko sometimes birakunda gutera amakenga abantu benshi ukibaza ngo equipe igomba kubaho gute igomba kubaho kuri babakinyi bo kuno munsi turi tariki 7 z'ukwezi kw'indwi itariki 22 z'ukwezi k'umunane Primus League yatangura kandi uno munsi kimwe mu by'abanyeci bitoki baryohewe nako banyotewe kimwe mu by'abanyeci bitoki bo kwishuza Josere bose ba Josere ni igikombe cha Primus League Burundi yes Boamuru ne equipe no vango imaze kubifise profil itandukanye ni ya Burundi Sport Dynamique cyane uno munsi itandukanye ni ya Interstar uno munsi itandukanye ni ya Rukinzo wanashima uno munsi sivyo ni equipe ikraswa ko nimbiri capable gufata umukinyi kamasozi 2,200,000 bisonera ko hari ukuni wabo ibintu bavyifashe neza amafaranga bahari no kuba ko umukinyi wese akomeye mu gihe equipe ya Boamuru yiteguye neza bimwe twavuga ibihumbi 100 by'amafaranga y'amanyaburayi nivyo kafe yashizeko Boamuru twasanze iri mu migwi iri capable yo gutegura equipe bivanye n'ivyifisi abakinyi ibibuga niki ikaja kurondera iyo Primus League ubwo abakinyi bo kwifashisha nabo kuja muri selection simvuze ko ari selection yoba yari ko rakoresha mugabo ko biri kose vyaboneka ku buryo bariko barakoreshwa n'uburyo bariko barakina ari gahunda yo kuronderamo abakinyi beza bashobora bavuze ati abakinyi mwese mukeneye muri kwisoko canke se ati naka uzozinda mupima ubwo na makenga ubona ngaho muri izo nyubako zo mugwa Boamuru no munsi ricunga rabe hariya muri mu gikoni arabagafotora muri nti abarikashira ko live igenda canke igaruka canke ugushakisha abakinyi bake muri benshi washize hamwe Eddie sometimes birakunda kugorana kandi equipe itanguye kwerekana ibimenyetso nk'eni iratera amakenga sivyo abandi bariko bakoresha abakinyi bavuga ngo ngiye ku isoko nzanye naka nivyo Boamuru yarabikoze abakinyi yarabazanye Bihutira n'ibikora sivyo
habonye bamurangira Ramirez nta mukinyi mwiza ubwira ngo reka nze muri ariko nta mukinyi mwiza uzobwira ngo ingo tugira dukore selection werekana ico ushoboye hanyuma tugushire muri equipe uwo ntabaho nawe abatiyemera ubwego gwiwe nawe abarukekeranya kivuze ngo bumamura abakinyi giye kurondera muri iyi selection n'abakinyi babanditswe kwitwa squad players nta mukinyi wo gutanga byinshi kiretse bya bindi bishobora kubamwo bya bindi umupira ufise ukuri kwawo gutandukanye nuko dusanzwe tuzi mu buzima busanzwe ushobora gutangaza umuntu umukinyi from nowhere akaza ka umukinyi mwiza mu mwanya muto mu buryo utari wabitegekanije ariko nta mukinyi ukuranga nawe ubwawe uzi neza ko azoguha umusaruro mwinshi jana kwijana nawe ubwawe uri umumenyereza ubu wikekeranya ngo umukinyi nakuye hajyana nukugerageza gusatura yuko bishobora kuduha umusaruro nukugerageza gusatura yuko bishobora kutuvyarira amahigwe ariko ijana kwijana si umukinyi wo kwitega ko ibidasanzwe ashaka kuza kanakoresha muri preselection yes ntushobora kuzobwira umukinyi yitwa nka Murangira Ramirez ngo muri selection turabe ko wo bishobora uzoze gukina ntakwemerera bwira ukuransuzugura ati profile yanje ndagenda nturi kurangaya ukuransuzugura sije yo kuza muri izo gahunda ahuza gusanga abakinyi benshi barimwo n'abakinyi benshi babaye mu ma equipe menshi hano mu Burundi bazungurutse barushe na projet Zanse bagomvye kuruhuka babaye rejected n'andi ma equipe abakinyi bo muri za 3e division 2e division bagomba kuruba ko bo kwironkera kajyo keza gukina muri première division abari bo wegeranye uza gutoramwe abakinyi nta projet y'umukinyi muzima wozana muri selection ngo akwemerere barundarunde munyereke ico mushoboye hanyuma ntore mu ntujana uwo mukinyi ntabaho twagiye turabibona ku bakinyi bamwe ku ma equipe amwamwe ahaba yaramaze gutangura imyimenyerezo hafi effective iri mu kuzo ravuga ngo nta kibazo 18 canke 19 turabafise kugira ngo dukwize 23 canke 25 tuza gukenera abakinyi baza kuza gupima muri test akenshi nke nabo bakinyi baje mu gahunda zo gupimwa edi vyarangiye atacuba muri ama equipe yabo abenshi muri bo nta musaruro no kwitega kuri bumamuru kuri aba bakinyi zoja kuri tubarundarunde turabe ko hari ikintu kiza kuvamwo ukibuga ubwaca n'urutaro gwiza ruragosora rugacegetura rukerekana uyu yarabishoboye kubamwe ntanabishoboye uziko hari abakinyi bashobora kuva mu 3e division ubwaba ari beza adashobora kukwemerera kuza muri selection umwana avuye muri 3e division rega umuntu gutanga karorero uyu Aruna Musamajariwe kuko iyi ni systeme bo muri bamenyire cyane yo kuvuga ngo mukinyi ngo aje muri inde aze muri selection Aruna Majariwe yaraje kunyene avuye muri Congo abwiye ko aje gutegurwa muri Interestare mugabizi biza kuba vyanka aza muri bo muri bamubwira bati inguje muri selection bwati jewe nze muri selection mbaye profile yanje parakuru yanje ndayibaye nimba muna mutonsinyisha reka ngenda aho zamusonga tenza na franco zari ziraho zirindiri zari ko ziraraba bramwe ati sawa reka basi uze uzukine match ya Mikael barifisa match ya Mikael Vitaro irimwe gusa naho kimota 15 izo bihaye pro sose mu kibuga bamuhakonda fata amafaranga kivuze ngo nta mukinyi mwiza ashobora kukwemerera kuza muri selection nta mukinyi azogufasha kuba muri champion ubuzima bwiza azokwemerera muri iyi systeme ya tubarundarunde nta mukinyi mwiza azi neza ko yifise mu bwo bushobozi bwo guheka equipe bwo gufasha equipe azokwemerera kuza muri izo gahunda aba usanga nga niba abandi baba rejected muri projet zandi ma club hano biranse na hariya biranse nta mukinyi mwiza yo kwemerera ibi bintu Edi Josuri nta mukinyi mwiza yo kwemerera ibi bintu nivyo ushoboka Bomuru rero uno munsi niho nova ngo bariko bakorera kuri Centre Technique National mu Ngagara guhera isaha 4 niho nova ngo nako guhera isaha 12 z'agatondo gushika isaha hafi 7:30 nako isaha 1:30 joro nako isaha 1:30 z'agatondo gushika isaha 2 bariko barakorera wabona ko ni imyimenyerezo yarirongowe n'umumenyereza wa kabiri mushasha ariko kandi na
mukuru wa Joseph Sa Methode bipfubusa bivuga ko ashobora kuza muri staff ari umumenyereza w'abanyezamu nyuma yuko yakoranye na Boamuru mu mwaka wahera. Yanaciye mu masipiri Methode bipfubusa nawe nyene yarahari. Rero ubona ko garuvanga ko bakinyi bake basanzwe abakinyi ba Boamuru bashasha baguzwe, ariko kandi novuga ngo hari n'abakinyi benshi ubona ko bari mu nteguro bari kuronderwamwo ico no kwita abakinyi bazokoreshwa mu mwaka uza. Rero katurinde turabivya Boamuru biraherera hehe. Rero imyiteguro yabo isa nkiyatanguye. Tubiveko bwana Abdulazak Lichunga bazaze hano nkwereka kantu afasha Richard Lichung banza aze hano ndamwereka kantu afasha. Ariko tukiri hano mu Burundi reka duce muri Sabot Church. Sabot Church buri mwaka batunganya iyo bitwa iyo bise cyangwa se iyo bita ivyuzuye croissant. Ivyuzuye croissant rero yama itangurirwa niyo bitwa ivyuzuye tournament cyangwa se championnat ihuza novuga ngo amashengero atandukanye. Ariko no mwaka novuga ngo ivyuzuye tournament yaje muri forma itandukanye niyo yari maze imyaka izamwo, kuko mu myaka iheze muri ivyuzuye tournament mva ngo hahura amashengero akora hano mu gisagara ca Bujumbura gusa. Ariko ugeragaje kuraba hano uno mwaka habaye ico no kwita tournoi ihuza amashengero mu vyuzuye tournament ya hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara ya Gitega. Igitega barakinye ndetse ni Bujumbura baragira iki barakina. Ini Bujumbura equipe ya Uduma FC niyo yatwaye yabaye ya mbere atsinze izindi. Mu gihe Gitega iyo bitwa CGC hariyo yabaye ya mbere baca babura mu cyo bitwa Super Coupe. Imwe y'Igitega bakubwira ko ngaho Igitega badigidiga rero bariko bakinira. Mani irakoze ngira asenga mwino bitwa CGC. Reka mu kanya gato cyo tuza tubirabe hariya uwo bita ari kuyikoraho ndabire n'aka kaboro Ricungo aragira ikintu kugira gahunda zimere neza cyane. Karabe kabanza gende hariya muhinga byuma babanza duze micro mugabo ni bon c'est bon. Asante sana. Ni sawa cyane. Sawa kabisa. Reka tuze turabero ko byagenze muri ino Super Coupe muri ivyuzuye tournament.
Richard arabe muri hariya mu gikona tuzanire aka ka fish ka ava match yejo kara ka fish ka ava isperte muri super coupe y'ivyuzuye champion cyangwa se ivyuzuye tournament inyuma yaho Uduma FC champion do Bujumbura hamwe na CGC champion y'Igitega bariko barahurira muri Super Cup final cyane bimeze neza match zibera hariya kuri tele yo mu Kinama Ricunga Karabe akazane sawa harejo uzijyagenze gute abanyagitega bakorotse mu gisagara bwira Uduma FC atitonde mwitonde naho muri muhira mwitonde ibitsinda bibiri kuri kimwe bya CGC kuva Igitega nibo bagiye kuba batwara ino ivyuzuye tournament y'uno mwaka batsinze Uduma mu gisagara ca Bujumbura hariya kuri tele yo mu Kinama ibitsindo bibiri kuri kimwe hariya mugenzi wacu Kiro Mike niwe aya makuru yayaduhaye rero bitekanije ko the awards zitandukanye ziza kuba ziriko ziratanga uno munsi nakuvuga ko iyi CGC iza guhabwa igikombe uno munsi muri croissade y'agakura iza kuba iba hariya ku kibuga cyo mu Kinama haza no kuba natangwa no vango n'ubushimwe butandukanye muri ivyuzuye croissant numva ni haza kwatangwa ubushimwe bwinshi butandukanye haza kuba habo iyi CGC yatwaye ino championnat no mwaka baraza kuba bahabwa agashimwe kabo nka equipe ya mbere ariko kandi no vango haraza kuba hatangwa ubushimwe bw'abaririmbyi beza muri gospel baranze vango bato uno mwaka agashimwe k'umuririmbyi wo mu diaspora mwiza agashimwe kumu katimu cyangwa se group za gospel agashimwe k'umuririmbyi mwiza mu bahungu yaranze umwaka agashimwe k'umuririmbyi mwiza mu bakobwa yaranze umwaka agashimwe k'umuririmbyi mpimbazamana mu worshiper mwiza yaranze no mwaka sivyo Ricunga arabe mu gikoni arabijije dukoranye ko bisaba fast tuguma hamwe rero abantu nine equipe ya imvango equipe ya Igitega CGC iza kubihabwa agashimwe nka equipe no vango yatsinze ivyuzuye tournament chance yatsindiye ivyuzuye tournament uno mwaka yes duturuna nk'utu tubari sawa Edi oya tubari sawa cyane Sabot chacha hamwe na Prophet Joshua babwira ati twebwe twegera ugwaruka cyane yes turazi ko hariya ibintu biba bagize iki bimeze neza rero ivyuzuye croissant iza kubi muno munsi 8e edition cyangwa se edition ya munani niho iza kuba iba gwera 13 mukanya ni mukanya gato ku kibuga cyo mu Kinama haza kuba hari byinshi bivugirwa ijambo ry'Imana worship aromva guhabwa ubushimwe imitima irakira iki navyo ni numva ngo biri mu vyabaye ino weekend ariko tukiri mu vyabaye ino weekend tuvuye muri ivyuzuye tournament amakuru bari menshi yo muri weekend bari menshi cyane reka dusimbire muri basketball urazifise muri basketball ku munsi w'ejo ugira ngo ntigwara uruca abana ba mugabo Nyagisagara bari ba Nyagisagara gwari gwambikanye playoffs final inkino za nyuma zariko zirakinwa yari game 2 yari game 2 zari ibintu bitoroshe cyane yari match yari ikomeye yatanze itandukaniro na match yari yabanje nkajya ngo umugabo yihaye gusoroma ibimusumba yihanganira ibimutose kaza kipe yitwa Dinamo match ya mbere yari yakoze akazi ariko ku munsi w'ejo biranka pe match ya mbere muri game 1 muri finale za playoff muri game 1 muri finale za playoff shari chunguru kubizana ubu ibyo bikureyo kabisa muri finale za playoff
game ya mbere yabaye ku munsi wa gatandatu hari ku munsi wa gatandatu ndabibuka ko isaha 9 abantu twarabiganiriye ko ngaha muri weekend sport focus muvuye mu kiganiro hajya nimwaciye mujaye gahunda niyo zakomereje ariko ajya amasaha aronsa aho muca mu kwinjira kwanza ntibiba byoroshe match basacana kuri departement muri zinkino za finale za playoff bisa ni muri buri saa 6 ko washitse ntibiba byoroshe pe ariko kuri ku munsi w'ejo ekipe yitwa Dinamo yari kirishura ivyo yari yakoze ku munsi wa gatandatu ko ari ukwishura 83 kuri 67 mu gihe nko duhere mu byabaye ku munsi wa gatandatu zuranyaruka azarirukanga cyane bisumbira ijaho tonze duhere mu byabaye ku munsi wa gatandatu mu nyuma duheze tuze kuraba ibyabaye ku munsi wedge ku gatandatu rero niho haba urukino rwa mbere muri finale za playoffs hagati ya Dinamo n'Urunani biciye ku musore bitwa Chuma Totonowe yaje kuba afashe equipe ya Vitalo nako ya Dinamo equipe ya Vitalo yaje ko afashe equipe ya Dinamo gutsinda Urunani muri game ya mbere muri game ya mbere nako ndabwiye ati equipe ya Dinamo yaje kuba itsinda urukino kuri difference y'amanota 9 amanota 85 ya Dinamo muri game ya mbere kuri 76 y'Urunani muri game ya kabiri ubona ko MVP w'iyo match ku munsi wa gatandatu rwande rwa Dinamo yari Chuma Totonowe yanahawe agashime ka MVP ku miliyoni kwa mafaranga y'amarundi nyuma yo kwinjiza amanota 26 wenyene nyuma yo kwinjiza amanota 26 wenyene muri rukino Dinamo ku gatandatu bakoresha no kwita sensation batungura bakwita surprise equipe y'Urunani mu buryo abantu bose batari biteze amanota 83 kuri Chuma Toto assist zibiri na robo imwe atogwa nka MVP nakazi kaba katoroshe kuko basketball no mukino usaba inguvu no mukino usaba ubwitange budasanzwe kubona umukinnyi ashobora gutsinda amanota menshi 23 ntibaze ngo ni make duhora tubona aba MVP 17 15 20 uretse ko hari naho bishika bakayarenza ariko 23 si make gukora izo pass decisive zibiri kwitwara neza ku rugero navuga ko rushimishije nkuko nicerekana ko apari yo kuvuga ngo mbe Urunani ko tuyifata nka club canke equipe yari yiyubatse cyane gusumba yandi ma equipe hari ugwego rwo guhangana ku yandi ma equipe go baruhari haca nakwereka ngo mu gihe hoba habonetse ama equipe ashobora guhangana sivyo guhangana gusa ahubwo na performance individuelle zirashobora kuza zigakonta zikayikorako equipe adversaire kazi kitwara neza imbere ya equipe y'Urunani yari match novuga ko yari nziza kubashoboye gushika kuri departement kwirabira kwihera ijisho yari match nziza umusore novuga ko yagize uruhara rudasanzwe mu gutuma match iba nziza ku rugero rw'ikinyuranyo c'amanota navuga ko kitari kure cyane 85 kuri 76 nivyo kinyuranyo c'amanota navuga ko make atari menshi cyane bigaragara ko uko vyogenda kose apari yibitwara etobonye ubwa mbere game 1 igihera hari message vyatanze muri game 2 ko ari ikintu kidasanzwe tugomba kwitega hari ikintu kidasanzwe no vuga ngo tugomba kwitega ni vyabaye no vuga ngo bidutinde cyangwa se ngo biturindirize igihe kirekire bukeye hakinwe game 2 harejo
bati muri zinkino za playoff biragoye binaboneka gake niyo byabonetse biba byavuye gusamara kuri bamwe ati biragoye ko dusubira kubona performance nk'izo tuba twarabonye muri game ya mbere ejo urunani baraje babwira dinamati ntituzi ko samedi mwahengeye dusinziriye muza ko mutwinjirana ku munsi w'ejo game ya kabiri urunani bakoze difference y'amanota 16 muri game ya kabiri bwa mbere ari difference y'amanota 9 ubu bagarutse kuri difference y'amanota 10 bice kuri Landry Ndikumana amanota 20 Robostan assist zine yabaye MVP wa match wa game ya kabiri urunani noneho baza kwishura Dinamo 83 kuri 67 difference y'amanota 16 biza kuba rimwe kuri rimwe baza kuba banganya ni cerekano guhangana kuri mu ma equipe yose kivuze ngo nimba Dinamo babizi ko batsinze match ya mbere kuri match ya kabiri ntivyabasaba kwijajara ariko kandi bari bazi neza ko batsinze urunani rukomeye urunani rufise mayeri menshi yo kwigobotora kandi naco urunani ntigwari guca rugenda ngo ruje kuryama rusinzire gwijajare ruzi ko bakoze iyo dofete kandi iyo dofete imbere y'umuntu aribo bahabwa amahirwe kurusha kandi rega wanashima ni nabo banakoze imireka to bitegura zino playoff yes nibo bitwaye neza ku isoko bigaragara ko aribo bari bafise inguvu nta kindi kintu cari gukogo abakinyi ntaco bari bafise cyo gusobanurira umumenyereza gutsindwa match ya mbere ngo bace ahubwo n'umumenyereza ntaco yarafise no mumenyereza gusobanurira abakunzi bo mu cyo gusegura imbere y'abafana imbere y'abakunzi b'urunani ngo turiko turatsindwa na equipe ya Dinamo muri ubu buryo bigaragara n'ivyo equipe imaze guspendinga ku isoko n'umusaruro novuga ngo ubafashije kwiyunga n'abafana iyi match mu rugendo rutuganisha kuri game ya gatatu tukarindira tukazakura beske urunani ruraza kubandanya iyi nzira iyo kuza bakabandanya imbere ya Dinamo canke ni Dinamo ivuga ngo twarabatsinze muri game ya mbere nta kabuza ko no muri game 3 dushobora kuza tukitwara neza naho muri game ya kabiri mwadutsinze mutubabaje cyane niyo rero game ya kabiri biza kuba bigenda uko ekipe y'urunani baza kuba batsinda game 2 biba kimwe game 1 2-1 kuvuga ko gushika no mwanya urunani na Dinamo baragira iki baranganya kurindira game ya gatatu kwiza kugenda kurindira game ya gatatu ko iza kuba kugenda muri game ya mbere umukinyi Chuma Toto twabwiye ko ari we yagize iki yari yaba MVP mwino game ya kabiri umusore bita Landry Ndikumana ku ruhande rw'umugwi wa urunani aza kuba MVP mu bakobwa naho nyene ziyarimbanije ngira tuza tubiga ko ariko Gladiators na Rezipo baracahangana cyane muri playoff ni ntambara itoroshe muri izi nkino z'amaboko ni nkino zifata umwanya muto kubera ko bakunda kuja kuzira batabana benshi ni nkino kandi ziba mu gihe gito bitandukanye n'ayandi mahiganwa ariko ni nkino ziba ziryoshe ariko equipe ya Gladiator sinzi nimba hari ikintu kidasanzwe kiba kiriko kiraba ariko akenshi hari ukuntu ubona umenga ntibiriko biremera cyane kandi nayo hari ukuntu iza mbwa nabo ni 1-1 muri game ya kabiri Gladiator batsinze Rezipo mu bigeme 64 difference amanota 8 mu gihe muri game 1 aho ibimpenje kwabwira hari muri game 2 muri game 1 ugerageje kuraba usanga Rezipo bari batsinze Gladiators 53 difference naho nyene yanga y'icenda shaka nabo nyene ni harimo guhangana Rezipo ni bagomba kurekura Gladiators bagomba kurekura ni ntambara bitoroshe hagati yabo urumwe avuga ngo nkeneye kuba champion ko vyogenda kose ariko burya match zirimo guhangana uko zirimo kutarekura ziba ari match nziza ziryoshe ico umuntu yamagarira abantu nukushika ku bibuga bakirabira ni nkino ziba ziryoshe cyane mu gihe mu kibanza cya gatatu mu bahungu nabonye Remesha ntibiri kugenda neza bivanye nuko Remesha burya
muri zino za playoff yaragwaje abakinyi benshi biriko birabaraca bisa mbere nk'ivyanaheze kuko Rezipo bamaze gutsinda match zibiri zose 2-0 muri mu bahungu rero muri final game ya gatatu ni ku munsi wa gatatu isaha 11 kuri Departement Dinamo n'Urunani nukurindira tuze kuraba uko biri buze kugenda ariko amahigwe menshi still nkuko navuze ku munsi wa gatandatu aragaruka kuri equipe y'Urunani ntitaye ngo nuko bakoze difference y'amanota menshi muri game 2 bitandukanye nuko bari bakoze defeat muri game 1 muri game 3 nibaza ko ni equipe still ifite byinshi byo kwerekana cyane ko equipe ya Dinamo nayo yaberetse ngo umwanya wose mwosamara turashobora kuwubyaza umusaruro tukabakosora akaba ari twe dutahana game rero nibaza ko ishobora kuba match game ya gatatu zari match nziza na cyane ko ari game igomba gusiga no kwerekana itandukaniro turava muri studio tujaye pe turasohoka tuca twerekeza tuje kuraba uko gahunda zizoba zimeze nuko imbere uko rero tugaruka twakirana uvuga ngo abari mu ntunganyo za twashitse event batubwire uko ibintu bitunganije muri visit studio ariko muri 1TBet ariyo bishasha bwana Abdurazak. Yes, muri 1TBet ariyo bishasha kandi bimeze neza cyane. N'ubutumwa abuza buraba cyane abakunzi b'inkino ariko Jesse no buganisha ku bakunzi b'inkino gusa na uwo muntu wese yumva yifuza gutera imbere abafashijwemo na 1TBet ushobora gutigira neza cyane ku nkino zigiye zitandukanye cyane ko hari n'ibihembo bitandukanye bigiye guhabwa abasanzwe batigira bakoresheje 1TBet n'ubutumwa bugira ngo bakunzi b'inkino muri 1TBet iyi demi finale mu gikombe c'isi c'imigwi muri FIFA izanye ibidasanzwe kuko itariki 10 z'ukwezi kw'indwi niho hazoba tombora ikibiriraho y'abatwara udushimwe agashimwe ka mbere ni power bank agashimwe kagira kabiri ni speaker agashimwe kagira gatatu ni jazz hama uzoce uba no mu bazoja muri tombora ya moto menya neza mu kuja mwiyo tombora utigira mu kivunga ico twita ama combinaison ukoresheje amahera ava ku bihumbi 10 y'amarundi kuduga hama ugaca uronka ikode ya tombora shira amahera muri 1TBet vyoroshe mu kuyakura muri limikash fyonda akanyenyeri 163 akadirisha uhitemwo kane hanyuma uhitemo gatano ukaba utariyandikisha muri 1TBet fyonda akanyenyeri 78 canke amajana 789 akadirisha hanyuma uryoherwe n'akarusho ibice 100% vy'amafaranga canke vy'amahera ushize ko ubwa mbere ni 1TBet hamwe na Dimikash nuko yes gahunda zipanze muri 1TBet nuko zimetse nuko zimeze hari umujamanike zikumva ariko aravuga ati narayadugije narapariye nkoreje 1TBet ndajya mu nyuma ndayamanura kuri Mikashi yanka kuja karateba nizere ko oya biba byoroshe bacamufasha neza cyane mu kanya gato kanyisasa naho yoteba bivanye n'ibirere mugabo ndababwije kuri hariya ntaho byoja kabisa kandi nibaza ko gahunda zo gutera imbere nta muntu umwe atazigomba nta muntu atashaka gutera imbere je ndamutse ndabarangiye muri iyi minota 1TBet sinoba ndababeshe ni company nziza ushobora kwifashisha muri gahunda za betting hanyuma ibintu bikabandanya bigenda neza cyane